tubajeje kubonana na mugenzanje umushikiranganji ajejwe gisata c'uburimyi muri Repubulika ya Kongo. Bwa mbere bwo kwari kugira ngo ndamwakire kuko murazi ko kuva ejo ahise barifise igikorwa kijanye n'ubuzi bw'amahoro Gitega. Ubu naho twariko mw'ihuriro incabwenge z'abarundi ziva mu bihugu bitandukanye n'aho mu gihugu kugira ngo tuganire ibijanye n'iterambere n'icyo mukuru wacu Burundi niwe ariko araremesha kandi akurikirana ibiganiro. Naco gituma rero naco kugira ngo ndamwakire hanyuma ndamwifurize ikaze. Murazi ko ibihugu bibiri ari ibihugu bigenzi kandi bibanye. Ico twayaze rero twakubanza kumushimira ko yitavye ubutumwa twamurungikiye kw'izina rya leta y'Uburundi, hanyuma tukaba twibukanije ivyo ba nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi n'umukuru w'igihugu ca Repubulika ya Kongo baganiriye kandi bakumvikana muri rwa rugendo igihugu cacu Burundi yagira mu kwezi kw'indwi hariya muri Repubulika ya Kongo. Harimo rero gushimangira iterambere ry'ibisata vyacu vy'uburimyi no kugira ngo dushobore guhanahana umwimbu cangwe ubumenyi. Aha rero twumvikanye yuko imbere yuko twicarana nyezina kugira ngo tuyage kubanza kugira urugendo kuko murabizi yuko twebwe twama kurubuga nawe twashaka kumushikana urubuga mu bice mu ntara zitandukanye z'igihugu yirabire aho tugejeje guteza imbere igihugu bijanye n'uburimyi n'ubworozi ndetse turiko turakorera mu koperative. Hanyuma rero gutyo tuzoshobore tuhejeje urwo rugendo hagati mu gihugu tuzoca twicara tukaraba ido n'ido ivyo ba nyir'icubahiro vyacu bipfuza ingenero twoca tubishira mu ngiro kandi mu gihe cabo.